Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Inyubako z'umoko bwa mbere zigenga arizo VIP imwe igeretse rimwe ukuvuga hasi irafise salon nziza ikagira salle à manger ikagira icumba kimwe ni toilette yaco ikagira igikoni kigezweho kuvuga cuisine américaine ikagira icumba cy'umukozi hejuru muri etage hariyo ivyumba bitatu kimwe cyose gifise toilette yaco kandi bikoze ku buhinga bugezweho impande y'ivyumba hariho amabaraza abiri yo guteramirako mu gihe umuntu afise ibintu agomba gukora kamworohera no kuvuga umuntu ayifashe iheze yose indani izoba irimwo byo twita ekipema kuvuga ivyangombwa byose mu vyumba hariyo ibitanda hariyo imeza yo gukorerako kuvuga harimo amatara kuvuga byose bimeze neza mu gikoni azoba hakoze igikoni ciza kigezweho nyene ku buryo umuntu azoba yirimwo azoba byukuri yumva atakibazo na kimwe azoba afise ama inyubako y'uburyo bwa kabiri igeretse kabiri kuvuga ni etage zibiri hasi hariho salon nziza hariho salle à manger harimwo vyangombwa bikenewe intebe hariyo n'igikoni ciza cyo twita cuisine américaine kikozwe ku buryo bugezweho nyene hanyuma hasi kandi hariho icumba c'umukozi ni toilette yiwe tugiye muri etage ya mbere cyo twagira ivyumba bitatu navyo bimeze neza ivyo vyumba bitatu byose kandi bifise ama toilette yavyo hejuru kuri etage gira kabiri naho turafise terrasse ikozwe neza irimwo kibanza cyo guteramirako comptoir aho gufatira akantu ubwoko bugira kabiri n'amazu rusangi ni kuvuga n'inyubako imwe nini ibirimwo amazu ni kuvuga iyi nzu hasi izo bari imwe umuntu afashe imwe izo bari imwe niba ari hasi canke muri etage izo bari inzu imwe irafise nayo nyene salon salle à manger nziza igikoni kigezweho irafise amabaraza abiri icumba c'umukozi irafise kandi n'ivyumba bitatu byiza bimeze neza nkuko mubibona kandi bikozwe ku buryo bwa none harimwo ivyangombwa bikenewe nk'igitanda ciza harimo imeza yo gukorerako n'ibindi nyene bijana iyo nzu rero nayo ku muntu azobe yafashe nayo nyene ubuzima zo bameze neza ariko kandi tutibagena babandi bafise uburyo uri munsi gatoya ashobora kuyifata itarahera ivyangombwa atabirimwo ariko kayifata hamaka abandanya bikora buke bivanye na mikoro yiwe H&D no kuvuga ko yiyumviriye gose ku barundi bo migwi itandukanye ku buryo umuntu ashobora kuba afise ahantu azotora ingurane nubwo itoba ari amafaranga yo kurihinza irimwo byose ko nawe ashobora kugira ijambo akaronka inyubako hama kayimarira buke yitonze hanyuma turatumiriye abarundi bari mu gihugu n'abari hanze igihugu ku batari bwamenye ano makuru kugira ngo bihutire kwiyandikisha ku bamaze kwiyandikisha nabo kumbure batumira n'abandi ko inzu ziraharuye izo muri kino gice ca mbere ziraharuye bisaba ko koresha ububangutsi kugira ngo imyandikishe kare bari bitegurwe kugira ngo bigende neza ibibanza byo kuyandikishirizamwo kuri adresse ikurikira iri hano munsi ku bari mu gihugu hariho ibibanza byo kuyandikishirizamwo mubibona ko no kuba ari hanze hariho adresse yo kuyandikishirizako naho nyene kandi mufite ico mubaza canke tatahuye neza murashobora ku telefona canke mukatwandikira kuri adresse zikurikira. Nitwa Abemerewe Steve nkaba ndi umurundi nkaba mba muri leta zunze ubumwe za Amerika. H&D bisigura Hope and Development nishirahamwe ryashinzwe nanje ubwanje hanyuma rigakorera akaba ari international hanyuma muri kano kanya tukorera mu gihugu cy'u Burundi kora n'igihugu cyacu mavukiro. Gishirahamwe naritangujije muri leta zunze ubumwe za Amerika haheze igihe kirekire kuko nagezeyo mu bihumbi 2007 niho nashikayo urumva igihe ndahamaze hanyuma ndaja mu vy'inyubako nyuma ndaza kwishuri ndaheza nongera nja mu bindi bikorwa vy'iterambere hanyuma tuca turabandanya n'ivy'inyubako rero
umwaka nogereranya ko hari mu 2012 no kuvuga shirahamwe ryacu tugomba guterera ico dushoboye mu bijanye n'iterambere ry'ubwubatsi twiteguriye kubaka amazu meza mu gihugu cacu kugira ngo hazogere n'iryo hangiro leta yihaye Uburundi bwacu busa neza ari Uburundi buteye imbere ndetse buteye igomwe niryo hangiro nyamukuru twihaye kugira ngo dushobore natwe kugira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu cacu iwacu urumva ko ari iwacu nagovye kuhita iwacu kuko abantu twari turi hanze canke n'abantu bari mu gihugu hari abantu baba bari mu gihugu canke n'abari hanze batibuka ko bafise iwabo umuntu wese umurundi wese akunde igihugu agomba kumva ko igihugu cacu cy'u Burundi ari iwacu nta handi hantu uzoronka iwanyu canke ituriga iwanyu ataraho mu gihugu cacu cy'u Burundi rero niho twabonye hisemo iwacu estate H&D International ko twotangura kubaka ahambere hitwa iwacu estate tugatera kamo abantu bose bari hanze Etazini Australia n'ahandi Canada Europe Oceania n'ibihugu bitandukanye harimwo abarundi bamenye ko ukuri kose uzoguma ukenera gutaha iwanyu kandi iwanyu ni iwanyu nyene nico gituma aho twaronse iryo zina kugira ngo turyite iwacu iwacu estate numwene gihugu wari we wese azoharonka inzu bivanye na mikro yiwe wari we wese azoronka inzu dufiseho amazu atandukanye ku biciro bitandukanye kugira ngo umwe wese ashobore kugira kuronka inzu aho iwacu estate kamo twotera abarundi bari mu gihugu bafise imitahe n'abarundi bari hanze bafise imitahe tubatumira kuza gushira imitahe yabo mu gihugu cabo c'amavukiro iyo mpamvu twitwa iwacu amafaranga mu kirundi bayise izina ryiza yitwa ko ari amahera no kuvuga arahera iyo utayabikije iwanyu n'ubundi azohera ni vyiza kuza kubitsa iwanyu kuko mu gihe utazoba uhari n'ubundi iryo ragi ryawe abuzukuru bawe bene Burundi abavukanyi bawe zizobashikako ribafashe nkuko nabivuze no kare iwacu hazoguma ari iwacu uko bokora kose nibagerageze bashira ubwenge ku gihe bazana imitahe yabo mu gihugu kuko umwana naho uwo muraga ibiri mu mahanga azoguma yitwa ko ari umurundi ni vyiza ko hogira ivyo muraze by'iwanyu mu gihugu cyanyu c'amavukiro cyo ndabasaba nibaze dushire imitahe yacu hamwe dukore twubake igihugu cyacu c'amavukiro kuko nta muntu numwe wo hanze azoza kitwubakira ahubwo bazodufasha gusambura rero ndabasabe afise imitahe iyo bari hose baze twubake igihugu cyacu ego